ni umunya Brazil uyu yanatumwe ko no muri equipe serukira igihugu ya Brazil de Samba Boy aba bari muri Notre Leve ariko tugiye tubivuze batoye ibice 89 kwijana byatoye ego ku mwanya wa kongegwa ko ibice 10 kwijana batoye uye 11 kwijana batoye oye 11 kwijana batoye ku matora y'abantu 108 turagaritswe baho turagaritswe kabisa Jean Paul avuze gute abasore bacu jewe bandondere vraiment umuntu wese munaweza ibintu by'agafana ngo ndabe ko ndabereke ko ndabikunda ivyo urimo jewe nivyo bintunze akabanza ncuruza jezi sport ya tumamenya ivyo abakiriya bakeneye dukubita agafana rero nangorane ariko nimba dandaza jezi andikira MC Kilo Mike please 257 kuri Facebook canke Landry Neymar official aya ni andikire comptable kuri 67 69 69 89 mu kirundi babita ba kontabure 67 ariko ikibazo iyo nimero ni ya comptable ahita dushikiriza ubutumwa ikibazo ngira ni kintu nimba udandaza jezi nta makuru uramenya ko PJ ari kiraro gihuza abanywanyi n'abakiriya botuma jezi zawe zimenyekana neza ijezi zawe tukababwira ati noneho ashobora no kutublessing akaje avuga ati nimwe muzovyamamaza banza muhonje ko mumviriza nuko rero i Barcelone Rafinha amaze gukreya uburyo buboneka mu bitsindo 39 muri no saison mu mashampiyona yose donc muri toute compétition confondue gushika muri kano kanya ni nawe amaze kubikora mu mashampiyona atana komakomeye ku mugane burayi niwe amaze kure mu buryo bwinshi bushobora kuva mu bitsindo 39 mu mashampiyona atana komakomeye umugabo yitwa Rafinha Luis Diaz Belori ibi ni kinyamakuru Opta kimaze kuba kibishira habona bino biharuro by'umugabo yitwa Rafinha twomufata nk'umukinyi mwiza equipe FC Barcelone ifise muri kano kanya gusumba Lamine Yamal kibazo ni cyane nabadukurikiranye Landry n'umuhungu wiwe jewe wanje ndugu yangu tutitaye kuvuga ngo tuti uno mwanya bino vyo ngo gukunda naka biya bivuyemo kandi je mu gukunda umukinyi simpendereye nkunda umuntu sero n'ivyo ashobora Lamine Yamal ndamwemera ariko nimba uno muzi twavuga ngo muri Barcelone inyenyeri ni Rafinha inyenyeri ni Lamine Yamal jewe nkwamira kubavuga ko ari Rafinha kubera mfise fact no muzona shaka sinotinya kuvuga ngo ku mugabane wa Buraya umukinyi mwiza mu aya mashampiyona 5 ni Rafinha biharuro birabivuga niwe mukinyi novuga ngo uno munsi amaze gukreya uburyo canke danger muri surface de réparation adverse zishobora kuvyara bitsindo 39 au niveau ya Espagne Premier League Bundesliga Calcio na Ligue E McDonald niwe mukinyi no munsi novuga ngo iburayi uno munsi niwe mukinyi kubwanje novuga ngo Barcelona yobura igasufra ugenda urabe gusumba Lamine Yamal abantu banyuve neza turi ku gipimo tugende statistique turi ku gipimo statistiquement cumi no munsi Barcelona yobura reka tugende par ikaba yosufra gati y'umugabo yitwa Rafinha n'uwitwa Lamine Yamal no munsi babiryoshe iyo uri kurabwira ikintu umuntu ukabwira umuntu novuga ngo ikintu ufise preuve gusumba uko ukabwira umuntu ngo urumva ngo ejo ngo twarahuyana naka vyagenze uko jewe nimba nshingira ko Rafinha ari mwiza muri FC Barcelona gusumba Lamine Yamal ino saison bose bafise inkino 10 sivyo apare yuko ubwo buryo bwinshi amaze gukreya umugabo yitwa Lamine Yamal na Rafinha mu nkino 11 afise novuga ngo ibitsindo bitandatu na pass decisive zigera kuri 5 nuvuga ngo imatch 11 contribution mu bitsindo 11 Rafinha amaze gukoreshwa iminota 931 muri equipe FC Barcelona uyu munsi
ndashingira ku kintu kivuga ngo izi statistique ubona ko ziri hejuru y'iza Lamine Yamal ziza zikanyereka ikintu kivuga ngo Rafinha ni mwiza muri Barcelona kuko uramukinisha ku nimero 7, uramukinisha ku nimero 11, urakumukinisha ku nimero 10, Rafinha umukinisha ku nimero 8 akagukinira neza. Mugabo Lamine Yamal mukure ku ndwi, umwana ku ruhande rwiwe ni sasu. Mugabo mukure ku ndwi umuhindura uruhande Lamine Yamal 0 aratakaye ntaho turabibona. Nico gituma rero je ku bwanje nemeza nkavuga ngo umugabo yitwa Rafael Diaz Berori niwe muntu wenyene Barcelona uno munsi yobura ikisanga mu kaga gusoma abandi bakinyi bose Barcelona itunze. N'amatora mbona yaje abakomeza gutora bakomeze bakina. Byabaye ngomba ko mfata agakaramu. Niyo ufata agakaramu. Banyita umwanditsi. Fata agakaramu by the way ndamutse umukunzi wese Barcelona yitwa Thibaut. Ndanahindura izina ku rubuga rwanje rwa Facebook nitwa Zad Romansa umwanditsi. Hari umukunzi wese Barcelona badukurikiranye herereye mu bwiza kuri Vendor Université yitwa Thibaut. Ndamuramutse cyane akomeza ryoherwe. Nawe ndazi n'umukunzi wa Barcelona. Binakunze aje muri commentaire. Yandike nawe ingena nabibona hagati ya Lamine Yamal na Rafael Diaz Berori. Na mu grand frère wanyu ngo yambo. Ninde muntu ahetse equipe. Wa mu grand frère wanyu ngo yambo. Anda afise umuduga mwiza. Gadi. Bamuze cyane Gadi. Grand frère afise umuduga mwiza. Nisaba nyiga ko imodoka narayikoresheje ngo mbeze neza cyane. Ndugu yangu afise umuduga mwiza grand frère. None imodoka yo ngo jane Kigali kagaruka. Naramuravye natwenga. Ndamuramutse cyane. Areka ramazango Carvajal imeze gute kiringo byararangiye Carvajal vyiwe. Inkuru za Carvajal mu mwaka uzi. Carvajal ararenganya. Arumva? Azagira icuvuze rero nawe kuri ni kino gipimo cacu. Ya ndiko ndagiranye bano bakinyi babiri. Sindi ku ruhande rwa Lamine Yamal, sindi ku ruhande rwa Rafinha, ariko ndi FC Barcelona muri no mwanya. Vuze ngo ndi FC Barcelona. Uri equipe ya Barcelona. Iconzi cyacu tegerezwa kuja ku ruhande gumwe. Nta kibazo ariko muri no mwanya nkundira ndakubwira igituma ntangwe ndi Barcelona. Ya. Ndi Barcelona nk'umuvyeyi afise abana babiri atunze. Iyo abuze umwe ategerezwa kugira ikibazo akavuga ati nabuze. Mugabo kandi akaba ari uwo ariho umwe ni yamubura azoba avuga ko yabuze cyane gusoma kuko umuvyeyi ntakunda abana ku rugero rumwe. Kandi umuvyeyi abafise abana avuga ati nubwo mfise abana batatu mugani igihe ntari muhira ndazi ngo nakarahari gusumba uwundi wari we wese. Rero nka Barcelona bwa mbere nk'umuvyeyi iyi equipe irakeneye Rafinha irakenera Lamine Yamal. Ikintu ca mbere twatsanguye tubona yuko bano basore bakina poste imwe. Mugabo bino bigaruka kutwereka ko equipe ya Barcelona nta mumenyereza yari ifise. Parce que una munsi nimba ushobora kugira abakinyi babiri bitwa ko bakina ku ruhande rumwe bwabo bafise qualité ziri totalement différente. Ico ukora nk'umumenyereza ni uko ugomba kubavyaza umusaruro umwe wese muri qualité kuko qualité za Yamal equipe irazikeneye, qualité za Rafinha equipe irazikeneye. Yes. Nuko ukuntu dufate akarorero muri equipe nationale ya Brazil. Vini yinje muri equipe nationale ubona ko itakaje Neymar Junior mugabe ngino bitwa ko bari babafise uri obligé kubakinisha bose kandi bitwa ko bakina hamwe parce que una musi qualité attends uri obligé gukinisha Neymar na Vini kandi uzi ko bakina hamwe mugabe uri obligé kubakinisha bose kubera iki kubera yuko qualité z'umwe equipe zikeneye kubera qualité z'umwe zikeneye ariko ikintu nyamukuru kubera ko hariho umwe ashaka kugukinira kuri poste zirenga imwe ari wende Neymar Junior. Voilà. C'est ça ico kintu ubundi hari abakintu tutazi karaba polivara mugabo en fonction mumenyereza ashobora kumugira mu polivara hari abakinyi tuzi uno munsi dufata karorero Cor Germain Parma tumuzi nko mu winga muri equipe ya Manchester City mu mwanya muto yaradugijwe mugabo ni tuzi la manière umugabo azwi ku izina rya Pep Guardiola ariko mu transforma en fonction cyakeneye. Phil Foden tumuzi nko mu winga mugabo no munsi Phil Foden ashobora kina nimero 10. Kandi nibimuza umusaruro. Kandi no munsi kuri Manchester City gukinisha Bernardo Silva na Phil Foden bitwa ko bakina uruhande rumwe umwe agakina nka nimero 10 ni yatukuri equipe ya Man City kuko bari beaucoup plus tactique. Vuga ngo muri tactique biroreje mumenyereza kuko baratsinda baracenga batanga amasiste bari mu buryo bw'ibitsindo bafasha equipe kubaka ivyayo muri rusange. Iyo uri mumenyereza umaze guhura n'abakinyi bitwa kari babiri bafise qualité zitandukanye mugabo bakina ku kibanza kimwe ukaba utari capable yo kuvyaza umusaruro qualité zabo
ubu uri umumenyereza muto cyangwa n'ubu uri kurakorera ekipe ico yagutumye. Dore ko mugabo witwa Rafinha cyangwa se Rafael Luis Diaz Berori, karite ya mbere sa polyvalence, karite ya kabiri sa vitesse, karite ya gatatu sans dobi, karite ya kane ampasse decisive atanga, karite ya gatanu création des occasions cyangwa se uburyo arema uvamo ibitsindo, karite iza icomplete ibi vyose bigatuma vyokunda nk'uko abantu babibona sa maturité. ya decision afata mu kibuga, prise de décision. Rafinha arabizi ngo umukinnyi yari yahagera na baro akaba oblige gutanga pass, akaba oblige gutera mu igori, akaba oblige kuyigarda. Ya ivyo bintu arabizi. uno munsi gusumba Lamine Yamal tuvuze iyo maturité. Bientôt umugabo azwi ku izina rya Rafael Luis Diaz Berori arakwize match ijana kiniye equipe ya FC Barcelona kuva hashitse, kuko namaze afise match 97 yatsanguye 69 izindi yinjira asubiriye afise ibisindo 26 na assist 28, kuvuga ngo afise uruhara mu bisindo bigera kuri 54 muri match 69 yatanguye hose hamwe 97 yakinye. umusore ni Babalao. Ibi biharuro ku mukinyi w'umuwinga tuzi ibihe yakuriyemo cyangwa se yabaye muri kwa Barcelona na Xavi Hernandez. ugacura aba parcours. Attention n'aba bakinyi bagize ino parcours bagenda gushika muri ya migwi yoba higihwanye n'ivyo baba bari capable yo gutanga bakuze. No munsi Rafinha afite imyaka 27. Rafinha avuye muri Brazil, aca muri Sporting Club de Portugal, aca muri Rennes mu France, aca muri Leeds United mu Bwongereza. Yakiriye equipe zitari capable yo kumugeza ku rwego rwo kwitwa umukenye mwiza ku isi, ahubwo izo equipe yoba yari ari mu batanze umusaruro kugira ngo uno munsi zigere kuri 6 rimwe na rimwe zagiye ziragera ko uno musore yitwa Kakina. Kuko Leeds United muri yari imaze imyaka irenga 30 itazi icyicaro cya mbere ko gisa. Marcelo Bielsa arayiduza, amaze kuyiduza agura Rafael Luis Diaz Berori amukuye muri equipe ya Rennes mu Faransa. Equipe yisanga afise umwana muto yita Patrick Bamford yakuriye muri academy ya Chelsea. Yisanga afise abitwa ba coach, yisanga afise abasore bagiye batandukanye n'aka ka Alan Merier uno munyegoro wo mu Faransa akiri muto. yarimo agasore kaga Portugal kazi baro kitwa Elder Costa. Nukuvuga ngo yari equipe ifise abakinnyi ariko badafise maturité. Mugabo kandi isabwa kumaintaina place y'icicaro cya mbere mu Bwongereza. Mugabo ivanye na maturité yo mumenyereza, kuko Marcelo Bielsa, Pep Guardiola, Jurgen Klopp aba match bakinye nabo bose barakuye ubwazi. Nta muntu numwe muri press conference atavuga ati gukina na Bielsa tumona nka mwarimu wacu. Kandi urabe ni gake Leeds ya Bielsa yuno mugabo witwa Rafinha yoba yarakinye na Liverpool cyangwa na Man City buri gitsindo mu igori ryabo. Egare yuko umugabo yitwa Rafinha yisanze muri equipe, no mugabo yisanga muri equipe ifise umumenyereza ari capable yo kumwereka ngo urashobora kugira maturité ishobora kuzogufasha adaptability mu migwi gitandukanye ikomeye. Uwo ni Rafinha. Nabwiye n'ibiyaro byo muri FC Barcelona, nabwiye zimwe muri karite uno munsi afise zotuma umugore wese umwifuza. Umukinyi ashobora gukina mu bibanza birenga 3 mu kibuga, umukinyi anyaruka, umukinyi atsinda, umukinyi atanga pass decisive, umukinyi ari mu buryo bwa bitsindo, umukinyi ashobora gufata ingingo ikwiriye mu mwanya ukwiriye. Nukuvuga ngo ashobora kuba uno munsi muri equipe nkuri yari yose muri match zazo zose zikomeye. Clasico ni nanira Rafinha azoba ari bihe bibi, nizo munani akwera atari matiri, kuvuga ngo nizo munani akwera uko bakinye match nyaruka, nizo munani akwera uko bakinye match yo gusekana, nizo munani akwera uko bamukinije mu kibanza adakinamo. Ariko munsi wejo gato muri ko musigura utuntu twinshi mugabo twinshi muri ko munagikwepa ishuri kibazo canje mu buryo ngomba rega kwishura ikibazo tujane n'umwanya mugabo do faso mwanya turaje do faso novuga ngo iri indirect no kwita kuri indirect no kubanza kuzana izo fact zituma nimba ariko navuga ni Mike ni mwiza gusumba Hazard, nderekana igituma Mike ari umukozi mwiza, nderekana n'igituma Hazard atari umukozi mwiza nka Mike. Ni kuvuga ngo mwico gihe uburi kugira gute uri kurondera shaka indi gituma uri kurabibwira no munsi arabakunzi baramenya amara kubwira ati zigaho uragereranya na Mine amara na Rafinha. Mugabo none no munsi general hari ku munsi wacu sinibuka ko hareje cyane kuhigeje mu kiganiro twakoze. Tukubwira ni hari abakinyi beza mu ma equipe makuru wotwara muri nto bikanga, hari nabeza muri nto wozana muri nkuru bikanga. Turiko turumvikana yego, hariho mwiza muri ntonyi wozana muri nkuru agashika bisi, hariho mubi muri nkuru wozana muri nto yagashika Babalao. No kuvuga mwico gi
Rafinha ari muri inde, ari muri kategori yihe, ari muri ya kategori y'abeza muri ekipe nto baza no muri ekipe nkuru bagira ucizere bakaba beza. Rafinha ntiyashitse kwa Xavi Hernandez ngo yimwe umwanya kubera atari mwiza. Reka yashitse yimwe umwanya kwa Xavi kubera Xavi atabona ivyarimo, atabona akamaro novuga ngo canke qualité z'umugabo witwa Rafinha. By the way, ico cara tweretse maturité kuko umukinya avuye kwa Sporting agaca kwa Arena Kizanga kwa Leeds agaca Simba etape yanavuye atakina na Conference League agashika muri equipe mutuma UEFA Champions League atazi na Conference uko ikinwa. Umugabo yatumwe ibintu bikomeye. Wibuke ngo yari na pressure muri equipe nationale ya Brazil kwigituma igikombe cy'isi gutuma Copa America. Acha isanga kandi mu bihe asangiye poste na Ousmane Dembele havugwa amajambo menshi. Uno munsi sinzi Deco ariko arapushinga ko Dembele asoka kugira ngo Rafinha umukiriya wiwe kuko niwe agent we n'ibindi bigiye bitandukanye aronka ikibanza ko niwe yamuzanye. Ivyo byose umugabo witwa Rafinha bibamo. Nyuma yo kubibamo havuka kandi kana novuga ngo kaje nk'umuzuka. Reka ndabivuga uko kambwe ati iki kibanza iki ko Ousmane Dembele agiye ni cara Lamine Yamal. Mugabo abo bamukinya avuga ati ndabibamwo kuko nubundi ndi kumwe na Dembele binabibayemo. Ikibanza batakimaye aho bazonshira hose ndi capable nzo répondre. Ubu ni Rafinha. Tuza ku mugabo witwa Lamine Yamal mbere yo ndakwishura ikibazo cyawe. Umwana w'imyaka 17 yayikwije mugabo amaze kugira ico atweretse. Yego. Afise qualité de dribble uno munsi mu bakinyi dufise basigaye mu kibuga sinibaza ko uvuze qualité de dribble havuye Vinu gacuza na Lamine Yamal sinibaza ko bawihenze. It's okay. Mvuze ico kintu nukuvuga ngo equipe muri rusange imisi yose uri equipe nkuru kaba udafise umukinyi ugomba gukina na equipe adverse kamwigako uzomenye ko ari ikintu buze. Nukuvuga ngo nutaja gukina na Magara Young Boys ivuge ngo ko ngiye gukina na Magara Young Boys ifise Musauza umwigeko egare ko iyo equipe ari nkuru nizogira gute nizopfa. Nuvuga ngo hari ikintu gikomeye cyane izobibuze sinzi ko abantu banahura. Igihe cyose uzoburi equipe nkuru ukaba udafise umukinyi equipe adverse panika ko rikana bivuga uko. Uno munsi kwa Madrid uzingo nubwo bazanye Mbappe nubwo bafise Rodrigo nubwo bafise Fede nubwo bafise Jude tidwa panike ko bafise Vini. Niwo mukinyi ashobora gukoresha amakosa yose ashoboka, niwo mukinyi ashobora gukubita dribble imwe ikandikwa menshi amakuru, niwo mukinyi ashobora gukubita dribble mwitangaza makuru ikaza cyamira ko wazati match wayibonye guto kavuga ati nukuri sinzofa nibagiwe naka twahuye muri rukino. Nika ya Joshua Kimmich muravyibuka match ya Bayern na Real Madrid. Iyo ni karita umwana no musa afise kandi equipe nkuri bikene yiyibuze itegerezwa gusufra byanka bikunda. Sans dobi please passe na création des occasions. Kuri iki kintu Lamine Yamal gutsinda ari hasi y'umugabo yitwa Rafinha. Qualité de passe ya nyuma iva mu igisindo. Lamine Yamal est exceptionnel. Precision yo kuvuga ngo baro ndayishira ku mutwe, baro ndayishira ku kuguru, baro ndayishira kuri deuxième poteau, baro ndayishira après ce dribble afise précision de passe décisive. Mugabe kina cabura umwana naco si defo kuko duca turaba ku myaka yiwe eske uno musi twovyita defo canke tubituma umumenyereza wiwe. Umwana nta matirita afise. Kubura matirita kwiwe bituma uno musi umwana yitwa Lamine Yamal afata ivyemezo rimwe na rimwe bidakwiye, agacenga kabiri gatatu rimwe akanga gutanga passe. Mugabe yayitanze bari passe sukuru rimwe gatera mu igoro bona kari muri angle fermé. Ivyo vyemezo n'abakinyi bitwa ko bakuze afite amenyereza bakuze barabifata ukabona ko mugabo ukabona ko mukinya kizi akoze ibintu atategeza gukora. Iyi football turimo tuyitahura gutandukanye. Shora kuba irimo warayikinye canke utayikinye mugabo ukaba ufise kuyitahura. Jewe ingene consider umukinyi mwiza. Cyara ugiye je ndakunda Neymar pe. Nimba gukunda Neymar. Niyo mpamvu yise ni Andre Neymar. Neymar nivyo yari umunyakajagari. Mugabo hahandi hageze ubuseriye Neymar yaracenga, Neymar yaranyaruka, Neymar yaratsinda. Qualité zari complémentaire. Neymar yari mature. Neymar yari mature mu bintu byose bikenewe mu kibuga. Kuko nimba ubona umuwinga kwa FC Barcelona ashobora kumara seza afise ibitsindo 20. Si vyabose atari Lionel Messi je nta wundi muwinga nabonye heza afise ibitsindo 20 atari Neymar. Abisigaye ni vy'abataka. Ibisigaye ni vy'abataka. Rero no musi jengene nkonsidera abakinyi. Nukuvuga ngo ndaraba mbega muri construction ya je ya equipe afise aporo ingana gute. Yeah. Atanga ibiki muri equipe
bituma ekipe iriko irafonctiona ntumbwire ngo urakubita amakorosi Yeah. jewe uno munsi sinotinya kubwira abantu Vinicius yatevoriwa ariko wumvise akantu nateretseko ya uno munsi Vini ashobora kuva mu rukino atatsinze igisiyo canke atatanze assist mugabo agatorwa nk'umukinnyi mwiza enda kwereke nico kintu nagira ntangure kuza ko imbere yuko paske mbandanye n'ivya ekipe Rafinha insinzi ironderwa mu nzira nyinshi. Vinicius iyo atevoriwa au niveau mental Yeah. wibuke ngo nubwo atari bwafatije Vini yaracenga ivyatsi vyose bikavaho Yeah. akayobe guhotera bara nta kintu cari gutuma yatevoriwa mentalma nshinga intaye nkavuga ngo Rodrigo ni mwiza gusumba Vinicius Ariko mugabo uno uno munsi statistiquement ugiye no kuraba uno munsi Vinicius umuganje na Rodrigo ubuze isoni hey. mugabo kwa Lamine Yamal na Rafinha uno munsi wibaza ngo Erega na Rafinha Rodrigo uburyo yideplasa erega ikintu twavuze kuri Rodrigo na Vini ni ca kindi twagarutse ko tukavuga ati nubwo Vini yo bari mwiza mugabo Madrid mu vy'ikini akeneye Rodrigo gose erega nico kintu gitandukanye abantu ushobora kuba atari mwiza kuri Vini mugabo ekipe ni kuburira safaringa kubera ko hariho karite ufise ekipe ikeneye Yeah. karite ekipe ya Barcelona ikeneye zose Rafinha ntazifise karite Barcelona ikeneye zose Lamine Yamal ntazifise donc barakenera football ni jeu collectif Oyo, il faut abo karite ni complémentaire. zikompleta wanashaka abantu bariko bararaba match za Barcelona mwino minsi Yeah. nimba Robert Lewandowski ameze neza Yeah. harimo uburyohe bwa Lamine Yamal harimo n'uburyohe bwa Rafinha kandi no musi casabwa uno mugabo azwi ku izina rya Lewandowski mugabo je ni uguterekamo ivyo bisinda abandi batatu grand joueur ndamukompara n'abandi gute reka uno munsi raba style Pedri akinamo yeah. style Ilkay Gundogan akinamwo style Frenkie de Jong bakinamwo donc aba bakinizi style z'igikatara aba Martin Odegaard n'abantu akoze kwibaro naho udakunda ekipe uraryoherwa afise technique mugabo cuzana umenemo umwana yitwa Federico Valverde ntazo gucenga Valverde arenza gukubita ikorosi ni mwe vy'umukinyi wari wese aracenga aregeza yo bar Yeah. mugabo vyo kuvuga ngo yakubise tuje ngo public barakoma amashi no afise target ndarekipera baro ndashikana baro hageze ko ndayitanga iva mu igitsindo hageze ko ndayitera mu igori ndayitera mu igori esetu uno munsi ucumbwira umuntu yohava yubaka kugereranya Pedri na Fede ninde nawe reka duse n'abasozera ngaho turangize ico kintu nariko ndavuga karite imwe muri karite ya marabuze ni manque de maturité uvuga ngo afata ivyemezo rimwe namwe bidakwiye no kuvuga ngo hari inkino uvuga ati Barcelona ishobora kuronka okazi imwe okazi ikaronka ya Yamal ufasha abakunzi ba Barcelona kabayitishije amati Barcelona za kuronka okazi imwe muri match ironke Yamal canke Rafinha benshi bakubwira ati ronke Rafinha kubera ko umwana yabuze matite mugabo nabivuze ku myaka 17 ivyo ariko arakora nta wundi yabikoze ku myaka 17 ikindi avec un entraîneur ari mature nka Dietans Flick n'abandi bazoza baraca kwa Barcelona ko kwa Barcelona normalement ntihategezwa guca amenyereza bimenyereza haziza guca amenyereza digne de leur nom bazi ico gukora bazi bari capable yo gutransforma Barcelona bakagumiza bayigira nziza batitaye ku byekipe bayemo bivuze ngo umwana arafise amahigwe yo kuzoba transforme aronka ino maturité bitandukanye no munsi na Ousmane Dembele arengeje 25 mugabo ugeze ubu akirika aragwana na maturité Ousmane Dembele yabuze abamenyereza ntano erega no kwa Dortmund Ousmane Dembele mu maboko ya Klopp nta gihe yahamaze bien sûr nico kintu ko nakubwira ngo umwana afise amahigwe yuko ku myaka 17 none mu myaka 5 iri imbere avendeza azoba atarawura n'ubundi n'abamenyereza ni atakaza Flick Barcelona izo bitari capable yo kuangaje undi menyereza ari capable yo kwigarukana ku rwego rwiza meme no mu myaka dushaka dufata les 5 prochains entraîneurs ba FC Barcelona arashobora kuba azobura mu menyereza n'umwe azotuma no mwana yogira gute yogira maturity les 5 entraîneurs bashobora kuza ushobora kuzobona ngo Iniesta ushobora kuzobona ngo Messi ushobora kuzobona ngo Pioli rero ndi ngaho mu buryo buri direct Barcelona ibayeho mu buryo bubiri on vive le présent ariko kandi on projette les projets za equipe ya Barcelona muri futur dans le futur Barcelona ikeneye Yamal cyane gusomba Rafinha aho turumvikana mugabo na musi mu nyubako zo kugarukana Barcelona ku rwego rwayo bakeneye wa mukinyi cyangwa se ni avantage ikomeye cyane ko bafise Rafinha ari capable yo kuguha ivyo mukeneye ko muri uwo mwanya avec iyi maturité yiwe Barcelona muri kino gihe sinzi ko abantu babitahura Barcelona muri kino gihe mu nyubako zivuga ngo nimba twoza mu kibuga baro igahinduka ibuye tugomba gukina ntitugomba kuvamwo tugomba kubandanya dukina Rafinha yaca ikina Rafinha harakina nukuvuga ngo uno munsi uravye uyu mugabo yitwa Rafinha wano twari kumwe ku match ya Deportivo Alaves nivyo Lamine Yamal match yamunaniye kandi Lamine Yamal match ntiyamunaniye ngo ni mubi kandi nawe yabaye frustré ko na match munaniye yabaye frustré ari n'abantu babonye kocha musohora
Mana shika ku gatebe atera imigeri ibintu asanzeho abantu bakibaza ngo ashavujwe nuko amusohoye ahubwo yababajwe nuko we yasohowe ari uko match ya munani atari kuvuga ngo bamuramprashije ariko ari abantu ntibazi badwenda muri press conference les amis yamararazi ko ari izindi match yakina cyangwa umu grand joueur match ashobora kurana umumenyereza agumizamo kugira ngo ufate ritme nivyo yababaye katatanze ibyo abwirizwa gutanga mugabo yarazi ngo Monami iyo nza kuba mfise umumenyereza atari capable yo gufata icemezo cyo kunsora byari bigoye gusora Lamine Yamal nivyari gushaka ko niho ransa mu kibuga ako kantu erega nako umumenyereza ako kantu ko kumenya kuzi ikintu kagutuma wica n'ivyo ukize mugabo umumenyereza w'impumyi ni avantage ku mukinyi mwiza ashobora kwica match akamwiza muri match akaniro lance voilà kuko ni avantage ku mukinyi mwiza kuko n'umugrand joueur mugabo n'igitutsi kuri equipe mugabo urazi ko umugrand joueur ashobora kwironsa muri match igitutsi no kumumenyereza none Lamine Yamal n'umugrand joueur un grand joueur ashobora kwironsa kuri match muri 2 minutes akaba yatagivye Lamine Yamal ikibazo kimwe Lamine Yamal n'umugrand joueur mvuze grand joueur nuko ogeza muno mwanya niki Yamal atokora mu minota 2 match yanse ni igiki yokora mu gihe match yanse nigiki yokora birashoboka yaranse kuri Osasuna na Muzana Monami kandi ashitira répondre présence d'Igitsina muri equipe Lamine Yamal n'umwana mwiza Lamine Yamal n'umwana mwiza mugabo Lamine Yamal hari byinshi atarakora kugira ngo muri Barcelona yitwa umukinyi oya uvuze grand joueur ni par rapport yandi hari abo tutomukompara nabo mugabo no musi par rapport y'ivyo akora no ku myaka afise nivyo Barcelona ikeneye hari umwanya afata ivyemezo vyari bigoye nkuko ufata Lionel Messi dufate nka match yamunaniye muri buno buryo kavuga ati Messi vamwo ngira nshiremo uwundi vyari bigoye mugabo muzi Lamine Yamal yo nigumura coach ariko Messi we yageze kuri urwo gwego mu buryo bwa girwa icize ni buryo bwo girwa icize mugabo Lamine Yamal nimba shikanza agatera imigere ivyuma n'ibiki vyose bihuye coach ari capable kuvuga ati wewe muri equipe mfise igihano cy'imatch zitanu utaninjira ariko uyu mukene kandi equipe yotsinda mbwa yo mukene Rafinha ni kubuka Barcelona ni nyubako za Barcelona Lamine Yamal ni kazoza ka FC Barcelona mu nyubako za zigiye kirekire kuko turacemeranye hari difference y'imyaka igera kuri 10 hagati y'abantu basore 17 undi 27 nuko kuri Rafinha Diaz Bellerin ndetse amatora birangiye Yamal agaritswe amatora yarangiye Yamal yagaritswe oya kinyamupira rega kinyamupira ivyo tubayemo no munsi atabufana burimwo kinyamupira no munsi Rafael Ruiz Diaz Bellerin ni Barcelona mugabo le futur Barça probablement c'est Lamine Yamal ashobora kuzoba ari Lamine Yamal matora yakaba yamaze kubarangira sinzi ko yahagaritse Juma ndacabo baracariko baratora yahagarika amadokomeza ibindi ndabona bagiye batandukanye Olivier itanga vyose ngo musaza ngo wapicho kintu tugiri Jacon Lazaro igihanga na pass ya Lamine Yamal asumbya Rafinha uyu mwana afise esthétique itaye ubwoba reka qualité de passe precision qualité de passe no gutereka umupira ku kuguru kumwe aho ishaka gushira bara aho ishaka cyane ni ya pass ishobora no kwera mu adversaire ega pass ere mu adversaire hari umukinyo hagati mu kibuga guha pass kubujya no mu adversaire avuga ati baro ndayikina gute kugira ngo nshobore kwa ndayibuza akarorero nakanyene abantu turaraba match za Manchester City hariho pass de Bruyne acisha imbere y'umu défenseur umudefenseur ukora kwagize tentative yo kuduza ukuguru muga vyasi Messi araguha pass ukabona ko umudefenseur murenga akaguma asumburuka nk'umuntu agiye kuri portemando akaguma yiduza bikanga umupira kuwukorako hari gitsindo Messi yigeze gutsinda kuri match ya Real Betis Allianz ya surface yacha umupira gacanke abantu babonye igitsindo Real Sociedad yagombo uyu mugwi wa Atletico Madrid voilà ukabona ko bari irimo precision ugatera umupira atanga uvu nyinshi ariko umupira imwe byaruro gusumba inguvu ivyo byaruro umupira urimo bigatuma kugarura ku adversaire bigorana cyane rero none muzi raba pass ya Mari yahaye yabaye Fabian Ruiz kuri match muri Euro yari match ya Georgia je pense yari match ya Georgia Rabiot yahaye Rafinha ku match ya Villarreal ya exterior du pied raba pass za Yamal uburyo zipimye uburyo ziri mu bwenge ntaho zingana ni za Yamal ni za Rafinha technique na dribble novuga ngo kugarda baro kana nikeza gusumba Rafinha erega umwana n'ubundi ibi uno munsi turiko turabivuga uko saison irangira Barcelona itwaye La Liga eSport iyi deba n'ubundi zogaruka qui doit être meilleur joueur wa La Liga kuko Barcelona itwaye La Liga mu meilleur joueur agomba gutogwa kwa Barcelona c'est pas nécessairement mugabe byaro bya uno munsi birabavugira nimba uno munsi umwe amaze kugira uruhara mu bitsindo 10 uwundi bitsindo 11 sezishobora guhera yagize uruhara muri match 38 ugasanga afite uruhara mu bitsindo 30 cyangwa 40 uwundi 30 nabingahe hadoca haza mwiki karite ziwe
yadeblotse situation zingahe aho Barcelona yari yananiriwe muri La Liga les grands rendez-vous zo muri La Liga ninde yareponze preza gusomba uwundi nico kintu kizoza kudeclencha difference hagati y'abantu babiri kuko Lewandowski ashobora kuba meilleur buteur agazina ibisindo 60 Ariko nta mugabira meilleur boye kazo joueur meilleur joueur Yeah. gutogwa nka meilleur joueur ni zindi qualité bizamwe ibi bintu umusaro wawe ufasha ekipe gute amapasi ure mu buryo bungaye buva mu isindo udribla gute ekipe yawe uyifasha mu vyikeneye byose mu buryo bwayo amatora yarangiye byagenze gute yarangiye kora are haba mbana baguma bidoga ngo none iyo pourcentage imwe ijahe iyi pourcentage ni ya mwarimu jo nta munyeshuri nk'amanota yose kuri yose 38 nibo batoye bice 65 batoye ko Lamine Yamal nako ko Rafinha ariwe Barca yoburi kagira ikibazo igenge rikaboneka mu Lamine Yamal batoye bice 35 Arnold yatubwiye ati muribuka na pass yahaye Olmo kuri ero match yo Budagi yarabi pase erega nta nuko atatanze pase iryoshye kuri finale pase kahaye Carvajal iteye ubwoba nuko muri Barcelone bimeze